ndagomba amena nini ya haleluya. Haleluya. Ndabira umuntu ari ruhande rwawe ari karasinzira canke yumva rushe, mubwire ngo ramiriza mu rugendo. Mubwire ngo ramiriza muri runo rugendo. Semeni haleluya. Ndagomba ngo ntihagire umuntu asamara, kuko ndumva hari umuntu umwe yatumye mva iyo mva akanzana hano hantu. Imana ishimwe cyane. Ndi convince, sindiko ndashidikanya, ariko ndumva hari umuntu umwe. Haleluya. Haleluya. Nubwo boba babiri canke batatu, ariko ndumva hari watumye nza hano hantu. Imana ishimwe cyane. Umuntu Imana igomba gukomunika buno butumwa. Ku murongo w'icenda n'uw'icumi. Nuko Dawidi aragenda, bona zangabo zari kumwe nawe uko ari 600. Bashitse ku mugezi Besori, abari basigaye inyuma bagumaho. Ku murongo w'icumi. Ariko Dawidi aragirana, araramiriza, bona abantu 400, abandi 200 barasigara, kuko bari barushe bananirwa kujabuka umugezi Besori. Imana idufashe cyane. Naringeneye rino jambo ku murongo w'icumi. Ariko Dawidi agirana, ariko Dawidi agirana, ariko Dawidi agirana, vuga cyane. Araramiriza niri jambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Rero niwigirishe, ndagomba ngo tujane mu izina rya Yesu, kuko mfise umwanya mutoya. Bwana Yesu asifiwe. Mbere yuko mbandanya, hari igihe umuntu ubona ariko arakuraba, ukumva nyene ukamengo yafashijwe, ukamenga ariko aragukurikirana, ariko atari karagukurikirana. Nciye nibuka agakuru kamwe, umukozi w'Imana yari karigisha, arigisha, hanyuma abona umumama umwe ariko ararira, akabona Moses ariko arakoroka, akabona umengo nyene ariko arafashwa. Hanyuma basohotse hanze, igikorane giheze, aramwegera aramubaza ati, mama, nabonye igihe nariko ndavuga wafashijwe, wariku nabonye umengo wari kurarira cyane. Hanyuma none wofasha ukambwira ni giki cyagufashije? Wa mama ngo aramuraba, acaramubwira ati, mwana wanje, igihe wari kuravuga nariko ndakuraba, yarafise ubwanwa bwa mwene data hari. Hanyuma ndiko ndakuraba uri kuravuga, ati urabona utwo twanwa twawufise nga, ati twaciye tunyibutse ihene yanje, yari ifise utwanwa nk'utwo barayivye. Rero ati ubundi nariko nibuka impene yanje ngene bayitwaye, yari ifise utwanwa nk'utwo. Ari gihe abantu bakuraba ukibaza ngo bariko baragukurikira, ariko bariko bibuka impene, abandi bariko semeni haleluya. Imana tubabarire cyane. Nimwe muzo kwibuka impene ziveho mu izina rya Yesu. Uwundi nawe yagiye muri conference, hanyuma nta Congereza yarazi, ariko acabwira umugore, aramubwira ati, mada, wewe Icongereza urakizi ndabizi, ati rero sasa jewe sinja kwemera kumaramara, kugira ngo simaramare. Rero hari gihe baza kuvuga ibitwenza, hanyuma je sindavyumve, kurumva nta Congereza yarazi. Cyavuga ati, rero reka tugire inama, wewe ukumva bavuze ikintu gitwenza, uce wiyagaza mu mutwe, je camenya yuko hageze ko dutwenga. Hanyuma aricara mu nama nk'abandi bose, nta numwe yarazi ko atumva Icongereza. Hanyuma batangura kuvuga Icongereza, baravuga Icongereza, bavuze akantu gatwenza, umugore akavyibuka, agaca yikora ku mutwe akiyagaza. Umugabo ati, harageze ko dutwenga. Agaca yaduka gatwenga, abantu bose bamuraba bati, vraiment aramva Icongereza. Hanyuma barabandanya, hagera umwanya, urumva umugore yari yagaza atakimuriye. Hanyuma hagera umwanya, ikimujya ca vrai kiramujya, aca yibagira ya konsigne bahana, kandi uwo mwanya ntiwari uwo gutwenga.
aca yikora mu mutwe yigiye kwiyagaza pour de vrai. Wa mugabo ati natanzwe bavuze ikintu gitwenza. Baza bumva raduza ati kwa aratwenga. Abantu bose baramura bati habaye iki umuntu arafashwe. Rero nitwigirisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ariko Dawidi we agirante araramiriza. Semeni haleluya. Ubundi abantu benshi ndagomba kwinjira rero mu ijambo. Bwana Yesu asifiwe. Semeni haleluya. Ubundi abantu benshi muri rino rugendo canke muri no nzira y'agakiza twatanguye, abantu benshi baribwira ngo gukizwa n'umwidegembyo. Siko tuzi. Siko bimeze. Haleluya. Abantu benshi muri buno buzima bw'agakiza, abantu benshi ndagomba ngo mpere ahantu kugira ngo uze kuvyumva neza ivyo ndiko ndavuga. Bwana Yesu asifiwe. Abantu benshi bibwira ngo gukizwa canke agakiza n'umwidegembyo, ariko uyu munsi nje kukubwira la vraie version canke ugukizwa nyakuri carico, kugira ngo mpere hiyo, kugira ngo uze kumva neza rino jambo ryo kuramiriza. Mbega ni kubera ko abantu baramiriza? Ni kubera ko twemera kuramiriza? Ni kubera yuko hari ivyo tuba twarakiriye kandi ivyo twakiriye bitari ivy'umuntu wese yakiriye. Tuvuge ngo amen. Nababwiye ngo uyu munsi nimba mwari mumenyere ndagomba ngende bukebuke. Semeni haleluya. Abantu benshi bibwira ko gukizwa ari ukwidegembya. Muzokumva bigisha bamwe bariko barababwira ngo nimuze mugakiza kuko turidegembya. N'ivy'ukuri harimo kwidegembya kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba ukwidegembya. Ariko ukwidegembya bavuga, semeni haleluya, ukwidegembya bavuga si ukwidegembya ko kumva yuko ibintu byose ari holala. Halo. Haleluya. 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 Ariko kugira ngo mubitahure neza, reka ndababwire iki kintu. Dusome ijambo ry'Imana. Paulo arandika mu Baroma igice cya 6 umurongo waho wa 17 na 18 kugira ngo ubitahure neza. Abaroma 6 ku murongo waho wa 17 no wa 18. Turetse dusoma ku murongo wa 22 naho nyene. Havuga gute? Paulo arandika arababwira ngo ariko Imana ishimwe yuko naho mwarabagura no bicaha mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. 18. Kandi mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha ariko mujakaririki ukugororoka. Haleluya. Turi kumwe tuvuge ngo amen. Dusimbe 22 havuga ngo ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icaha mukajakarira Imana, mufise imbuto zanyu zizana ukwezwa kandi amaherezo n'ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Ndiko nababwira kino kintu, ugukizwa niki? Abantu benshi biyumvira ngo gukizwa no kwidegembya haba namba, ariko ugukizwa ubundi ugukizwa bisigura ngo nukwemera kuva mu buja bw'icaha ugacika umuja wo kugororoka. Semeni haleluya. Turi kumwe tuvuge ngo amen. Haleluya. Erega hari impamvu ndiko ndaza. Imana idufashe cyane. Ndiko nababwira ngo ugukizwa, haleluya, nukuva mu bugurano bw'icaha ugacika umugurano wa Kristo. Nukuva kuba umuja w'icaha ugacika umuja wo kugororoka. Mu yandi majambo canke mu yindi vugo ndiko ndanyarutsa, uragomba kumenya ngo ukwemera kwinjira mu gakiza, ukwemera kwinjira kwitwa uwakijijwe, nukwemera kuba umuja wa Kristo. Muranyumva? Abo ngaha tuvuge ngo amen. Abo ngaha tuvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo ushike kukuramiriza kukuri ntibipfa kuza uko nyene. Ariko hariho amaprocessus, hariho amaprocedure, hariho inzira bicamwo, hariho uburyo bigenda. Nagomba nakubwire ngo inzira ya mbere, haleluya, kugira ngo ushike kukuramiriza nyakuri hari ico bigusaba. Haleluya. Ubanza gutahura ino notion y'agakiza icarico. Abantu benshi baratubona tuza tugatamba igisirimba hano
tukiterera hejuru ni byiza, ariko urashobora gutamba igisirimba, ariko kandi no hanze abantu baratamba. Sinzi ko murabona abantu aho kujya kabiri batamba buzuye ugwagwa kandi bagatamba indirimbo z'Imana. Ndabesha siko bimeze. Hari umutipe naho hari iwacu muri quartier mbamwo, uwo mutipe araririmba amakorasi y'Imana mw'abana, amakorasi y'Imana. Yewe gaye muzomumva muzonamubona, sinzi ngene bataramushira ku buhinga bwa none, kubera yuko araririmba amakorasi n'ijwi ryiza, ariko mu ntoki abafise icupa ry'urugombo gutya ameze gutya, tuzogenda mwijuru tuzogenda, mugabo mu ntoki abafise iki icupa ry'ugwagwa. Rero gutamba igisirimba canke gusimba canke kuririmba sivyo bitugira bakizwa. Haleluya. Ariko agakiza Paulo yavuze hano aravuga ngo nukuva, haleluya, kwemera kutaba umugurano w'icyaha ariko ugacika umugurano wo kugororoka, kuva ku muja w'icyaha ugacika umuja wa Kristo. Mu yandi majambo, ibiduhuza hagati y'aya majambo abiri ni jambo kwitwa umuja. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe tuvuge ngo amen. Turi kumwe tuvuge ngo amen. Kwitwa umuja wa Kristo. Rero aha ucugaruka kwiyumvira, none umuja ni iki? Haleluya. Twasifiwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Kugira ngo ugere ku rugezo rwo kuramiriza hari aho bigera. Imana idufashe cyane. Umuja ni iki? Kera hariho uburyo abaja bari bameze. Nukuvuga iki? Nukuvuga hari ibintu byagaragaza abaja. Haleluya. Mwumve ndiko ndakivuga, kumbure reka ndeke gukoresha umuja, nkoresha iki? Umugurano. Siko turacumva twese. Kuko umuntu umwe ngo niwe yipfuje gutuka umukuru yarara ahantu, hanyuma ariyumvira ingene yo mutuka kubera ko yaramwanka, ariyumvira ngo ingene yo mutuka, arabura ingene yo mutuka. Hanyuma aronsa akaryo aca aravuga ati, shengero ry'Imana, nukuri ngaha twese turimbwa, turimbwa. Ati rero na jewe ndimbwa, na naka nawe urimbwa. Yari karondera ngene yogirana mugakora yamuruta, avuga ati rero acashiraga akantu ngo imbwa ziki z'Imana. Donc yamututse indirectement. Rero kugira ngo tuvyumve neza, Imana ishimwe cyane, tube kumwe mu izina rya Yesu. Reka nkoresha ijambo umugurano. Haleluya. Kera umugurano yarafise ingene abayeho. Icambere ugomba gutahura, umugurano canke umuja yagugwa amafaranga. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo gutera igihugu barazana abantu, hanyuma abo bantu bagaca baraba ibisore bimeze neza nk'uku kwanje, bakaraba abigeme bameze neza, bakavuga bati iki gitipe hamwe twokigura twoja kukirimisha nko mu murimi wacu. Hanyuma bagaca babahagarika nk'abasore nka 30, bakavuga ati uyu muntu mubona abereye amafaranga ngahe. Hanyuma umwe ati je ndatanze 10,000, uwundi ati no je no mutanga ko 10,000 cents, uwundi ati no nanje no muta. Uwutanze menshi akaba ari wagirante amutahana. Semeni haleluya. Vuga ngo Imana ishimwe ko tutakira bagurano. Haleluya. 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 Rero umugurano cyangwa umuja yaragugwa amafaranga. Nukuvuga ngo umuntu atanze menshi yacamugura hanyuma akamutwara. Bibiliya irambwira, Paulo yandika mu Baroma igice cya 5 umurongo w'9, havuga ngo nuko none tumaze gutsindanishirizwa n'amaraso yiwe turushirizwa guheshwa nawe gukizwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dukomera amashyi menshi umwami w'abami. Yesu yatuguza amaraso y'igiciro. Nagoma nakubwira
kino kibanza, nimba uri muri repentance, nuko hari umuntu umunsi umwe yatanze amaraso yiwe kugira ngo uyu munsi ube utacitwa umugurano w'icyaha, ariko wacitse umugurano wa Kristo. Ntimwabyumvise mwari kuvuga ngo amen imeze neza? Haleluya! Uyu munsi nimba uri hano hantu, nuko Yesu yatanze yiwe maraso, nuko Yesu yatanze ubwiwe buzima kugira ngo atugure amaraso y'igiciro. Haleluya! 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 Rero ntitukira abagurano ukundi, kuko twaguzwa amaraso y'igiciro. Haleluya! Hari abantu bari hano baguzwa amaraso y'igiciro. Umuja kera yaragugwa kuko nta gaciro yari afise, bamushiraho imbere bakamugura amafaranga, ariko uyu munsi Imana ishimwe yuko twebwe twaguzwa amaraso y'igiciro. Haleluya! Twaguzwa amaraso y'igiciro. Nico gituma umuririmbyi yaririmbye ngo nitukira abacu twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye, twahamagariwe gukora umurimo uwadutumye hakiri kare. Haleluya! Nuko none tumaze gutsindanishirizwa n'amaraso yiwe, twaguzwa amaraso y'igiciro. Haleluya! Icya kabiri, umuja cyangwa umugurano yasa n'uwapfuye. Haleluya! Turi kumwe? Umugurano yasa n'uwagize n'uwapfuye. Impamvu nuko uwakuguze cyangwa uwamuguze, haleluya, uwamuguze abyutse mu gatondo akavuga ati uyu munsi numva iki gitipe no cica, yaracica kandi nta suite yabaho kuko yaba mufise kububasha. Haleluya! Abyutse mu gatondo akumva akakiraba gutya, akavuga ati iki gitipe gifise amatwi abiri, reka nkure ko kumwe gisigarane kumwe. Yaca afata imbugita akagica ugutwi, kandi ntawe waja kwitwara. Muriko muranyumva? Turiko turajana. Semeni haleluya! Semeni haleluya! Semeni haleluya! No kuvuga ngo umuja yasa n'uwapfuye, umugurano yasa n'umuntu yapfuye, yasa n'umuntu atakiriho. Kubera iki? Kubera yuko uwamuguze icyo yashaka kumukoza cyose yarakimukoza. Semeni haleluya! 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 Umva, umugurano nta gaciro yari afise mu maso y'uwamuguze. Kubera iki? Kubera yuko, haleluya, icyo yashaka kumukoza cyose yakigira yarakimukoze. Paulo aca yandika mu Bigalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Havuga gute? Haravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, yamara si jewe ndiriho, ariko ni Kristo ariho muri jewe. Haleluya! Mu yandi majambo, nimba uri umugurano wa Kristo uyu munsi, nimba warapfuye kuba umugurano w'icyaha ugacika umugurano wo kugororoka, siwe ukiriho, ariko ni Kristo agomba kubaho muri wewe. Semeni haleluya! Ugomba gutahura bino bintu, kuko nutabitahura bizokugora kuramiriza. Sinzi ko ari umuntu ndiko ndabwira muri kino kibanza. Haleluya! 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 Umugurano, umuja yasa n'umuntu atakiriho. Nico gituma iyo wakiriye agakiza hari ibintu bidashobora kugukanga, kubera yuko siwe ukiriho, ariko ni Kristo ariho muri wewe. Nta muntu yapfuye anukigwa, nta muntu yapfuye amotegwa, ariko wapfuye, haleluya, ikiziga nikimotegwa. Abanyumva tuvuge ngo amen. Ikiziga nikimotegwa. Reka nakubwira, nimba ucumva bakuvuga nturapfa. Mwanyumvise muvuge ngo amen. Haleluya! Nimba
ucumva bakuvuga nturapfa. Reka nagasubiremo neza. Haleluya. Ikiziga nticumva. Haleluya. Ababyumva tuvuge ngo amen. Ikiziga nticumva. Vuga ngo ikiziga nticumva. Ikiziga nticumva. Iki kintu mucumbe bene data. Abantu benshi bariko barananirwa kuramiriza motive ngo barabavuze. Ariko reka ndakubwira, haleluya, ukuvugana n'ukuvugwa, insaku ziriko ziratuma abantu bava mu mana, ziriko ziratuma abantu bava mu mashengero ngo bamvuze. Le mazota. Reka ndababwira, ikiziga n'ikinukigwa. Shaka ugirene kizoguma cibereye aho kuko carapfuye nikikiriho. Abantu bari mu gakiza by'ukuri, abantu bari muri Kristo Yesu, hari ibintu bitabakanga kubera ko barapfuye kuri byo. Haleluya. Ariko niko ndaza, ariko munanyumva abantu b'Imana, ndumva imbaraga ziriko ziraduga. Semeni haleluya. Mume amen imeze neza. Haleluya. Ikiziga ndagomba kuraba ibisiga muri kino kibanza. Abantu bapfuye ku. Haleluya. Paulo yandika mu Bigalatiya aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, yamara si jewe ndiho, ni Kristo ari muri jewe. Nico gituma, haleluya, iyo umukijwe akaramiriza by'ukuri, hari ibintu atumva, hari ibintu adakorerako. Haleluya. Haleluya. Abantu bararushe. Uyu munsi nimba hari ibibazo vya mbere bihari biri mu mashengero, nimba hari ibibazo vya mbere bihari, aba depression ya mbere menshi ahari ari mu mashengero. Depression. Umuntu akaba mu ishengero uyu munsi, ejo ukamusanga ari murindi, hirya y'ejo ari murindi. Kubera iki? Kubera yuko ntaragapfa. Ndakwingiza ngupfe mu izina rya Yesu, kuko uwapfuye hari ibintu atumva, uwapfuye hari bitamuhagarika, uwapfuye, haleluya, aravuga ngo nubwo bogira iki, jewe ndabandanya, kuko si jewe nkiriho, ariko ni Kristo ariho muri jewe. Haleluya. Mwene de, iki kintu utaracumva bizokugora kuramiriza. Iki kintu utaracumva kutegerezwa gupfa. Umuja wa Kristo yarapfuye, umuntu wa Kristo yarapfuye, umuntu w'Imana ategerezwa gupfa. Hari ibintu biguhamagarira gupfa. Haleluya. Haleluya. Igihe kimwe mu ishengero ndimwo barampagaritse, bampagarika amezi 6 atacaha nakoze. Muriko muravyumva? Ndumurongozi w'ugwaruka, ndumurongozi w'abajene, barampagarika. Hanyuma ndabaza pastori, mwe mwivuga ngo barabavuze. Bantu b'Imana, nimureke, ntibarabavuga. Nimba batarahagarara ngaho imbere ku gatuti batangaze ngo Suzana turamuhagaritse guhera uyu munsi nta gikorwa na kimwe azosubira kujamo, abantu bose bagahindukira bakaraba Suzana wicaye ati haleluya. Hanyuma ukamubaza ati none wamfatiye mu busambanyi? Oya. Wamfashe n'ivye? Oya. Wagize iki? None nagize iki? No gusumye nuko nyene numva no guhagarika. Numva no gira. Yambwiye ngo ishengero ryumva jewe gusumba we. Ndamubwira ni pastor, ariko none ishengero nimba ryo kumva jewe nanje nkumva wewe, none wumva ryumva nde? Muriko murakumva kwa? Jewe nta kintu nkora uburongozi butanyemereye kugikora. None nimba jewe no cange nakabwira ishengero, hanyuma ishengero rikanyumva, hanyuma nanje nkaba nabwiye uburongozi bukavyumva, none wumva bwumvise nde? Kuko uburongozi bwari bufise uburenganzira bwo kumbwira ngo ico kintu ntacukora kandi sindagikora. Siko bimeze? Amezi angahe? 6 ndicara.
muri ayo mezi atandatu nk'abantu b'Imana umuntu akaza akakubwira ati gute wovyemera gute haleluya ariko umuntu yapfuye haleluya umuntu yapfuye aremera kwicara akamaramara abantu bakamutwenga ariko agakomeza kuvuga ngo nubwo bitwege nubwo bimaramaje ariko nagize narapfuye. Umuja siwo bagihari kuko uwamuguze abamufise ku burenganzira bwose. Haleluya 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 turi kumwe tuvuge ngo amen turi kumwe tuvuge ngo amen haleluya. Paulo yongera yandikira Abikorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 15 haravuga ngo kandi cyatumye apfira bose kwari ukugira ngo abariho babeho batacinezereza ariko babeho banezereza nde uwabapfiriye akongera akabazukira. Imana ishimwe cyane haleluya. Icyatuma tubaho igituma turiho nukugira ngo tubeho twarapfuye. Imana ishimwe. Nari kubivuga ko byinshi ariko reka ngende kubera umwanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya 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 haleluya. Turacari kumwe tuvuge ngo amen. Ikindi kintu cya gatatu kugira ngo cye ninjira cyane, ikindi kintu cya gatatu umuja yarafise ikintu kimugaragaza ko ubuja. Ico naco cyari giki muzosome. Umuja baramutobora amatwi n'ikimenyetso kigaragaza ngo ahazogenda hose abantu bose bazomenya ngo uyu muntu ni iki. Haleluya. Iki kintu murakumva kakana reka ndagasigura. Ubundi kuvuga kwizina ngo umukristo ntibihagije ariko utegerezwa kugira ikikugaragaza ko ubukristo. Ndagasubiremo. Umugabo yitwa Petero ngo yagendana na Yesu. Mwibuke yuko aba bantu b'abigishwa 12 igihe Yesu yari ahari bari bava mu mashengero atandukanye cyane mu mpande zitandukanye. Rero igihe bagendana na Yesu bakiri kumwe na Yesu bamenye ingene agenda babona ingene akora. Mwibuke yuko Bibiliya ivuga ngo igihe bafata Yesu Petero yari hafi ariko aramukurikira. Semeni haleluya semeni haleluya. Bivuga ngo yarenga Petero nawe agirane arenguka hanyuma agera ahantu aricara ngo haca haza agakobwa karamubwira ati muze wowe ndiko ndakuraba ndabona wari kumwe nabo. Semeni haleluya. Imana ishimwe. Wewe ndiko ndakuraba ndabona neza yuko na visage yawe n'ukuntu uvuga n'ukuntu uteye ndabona wasa nawe. Haleluya. Petero ati wapi ibyo uri kuravuga nibiki sindiko ndakumva sindiko ndagutahura. Acamera nk'uwihindukiza amera nk'utambuka agenda gutya. Sinzi nimba yari yunamye gutya sinzi nimba yari yicishije bugufi sinzi ingene yari karagenda ariko iconzi ico yari deprashije aragenda. Wa kabiri aramubona ingene agenda ngo aramwegera aramubara ati muze naho wo kwinyegeza. Semeni haleluya. Naho wo kwinyegeza n'ingene utambuka gusa birakugaragaza ko uri uwo muri bo. Naho wo kwinyegeza. Haleluya. Reka ndababwire nimba bakigukekeranya ariko turi kumwe tuvuge ngo amen. Kumengo murakaye niko ndabavugira ibintu. Semeni haleluya. Ariko reka ndababwire niko kuri. Semeni haleluya. Nimba kwishure wiga ko bakigukekeranya nimba mu mujyangi wanyu bakikekeranya bakavuga ngo mbega Jean Paul arakijijwe cyangwa nakijijwe nagomba ndakubwire ngo hari gihaze. Haleluya. Kuko abaca ba Kristo cyangwa abagurano ba Kristo bategerezwa kugira ikimenyetso kibagaragaza ko ari aba Kristo. Bategerezwa kugira ikimenyetso arico mpemu yera. Paulo
yavuze ngo twashizwe k'ikimenyetso nico mpemu yera uwo ari hagati muri twebwe aratugaragaza by'ukuri bazovuga ngo n'imvugo yiwe. Ariko ndiko ndavugana n'abantu bari hano mw'abantu mina cyangwa abantu bari hano batashe, abantu bo muri repentance batashe. Semeni haleluya, semeni haleluya, haleluya. Uyu munsi abantu b'Imana bariko barabivamo kubera iki? Kubera ko abitwa ba Kristo nta kimenyetso kikigaragaza yuko ari abantu b'Imana. Haleluya. Ushitse mwirigara bariko baratera inkuru nawe ujamo. Ariko reka ndababwire, byari bikwiye yuko abantu bari ku kimenyetso cyamwemuye, abantu bari ku kimenyetso cy'Imana. Semeni haleluya, semeni haleluya. Yosefu ngo yaserutse hariya ngo bakimubona bene wabo baravuga ngo nguri yaraje, Karosi araje. Ntibamwise Yosefu, bavuze ico data yakoze muri. Ariko muranyumva? Semeni haleluya, semeni haleluya. Ntibavuze izina ryiwe ariko bavuze igikorwa data yakoze muri we. Muriko muranyumva? Abanyumva tuvuge ngo amen, abanyumva tuvuge ngo amen. Haleluya. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo bene data, uyu munsi mw'ishengero ry'Imana abantu bari ku kimenyetso cy'Imana. Haleluya. Ikimenyetso. Paulo yandika mu Baroma igice 8 umurongo waho wa 2. Haleluya. Havuga gute? Ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ngo nta rubanza ruzogira gute? Ruzobatsinda, siko? Umurongo wa 2. Kuko ikingera camwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icangera c'icaha n'icurupfu. Imana idufashe cyane. Muriko murumva dino ja? Haleluya, 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 haleluya. Kuko ikingera camwe mu bugingo, mu yandi majambo hari ikimenyetso camwe mu kiri ku buzima. Nukuvuga ngo si jewe ngigomba gukora ivyo ngomba, ariko hariho mpema ndongora. Sinkivuga nk'uko abandi bavuga, singomba gukora kubera ko abandi bariko barakora, singomba kugenda kubera ko abandi bagiye. Reka ndakubwire, nimba abandi bariko barahunga simaka twese duhunge, kuko nibahunze twebwe dufise ico data yagize yatubwiye. Imana ishimwe cyane. Muriko murasoma Bibiliya birivuga umugabo yitwa Isaka avuga ngo mu gihe c'Abafilisitiya ngo hari haratera iteye ubwoba, ariko ngo muri ico gihe nyene c'inzara. Semeni haleluya. Muri ico gihe nyene c'inzara ngo niho Isaka yabivye ngo yimbura incuro 100 birenze. Kubera iki? Kubera yuko siwe yateragiye, ariko hari cyatumye ateragira. Nimba abandi bari kubarira inzara, ariko we yavuga ngo hari ico data ari karambwira. Reka nababwire, twe nitugendeshwa n'ivyo tubona, ariko tugendeshwa n'ivyo twizera. Nituvuga ivyo abandi bavuga, ariko tuvuga ivyo data ari karavuga. Nico gituma kuramiriza bizokoroha. Kubera iki? Kubera yuko ntidukora nk'uko abandi bakora, ariko dukora kubera ko data yagizene yatubwiye gukora. Nimwanyumvise? Haleluya. Reka nabishire muri business. Urabona mu Burundi wacu turafise ikibazo. Uyu munsi umuntu yugurura cafeteria cyangwa kugurura salon de coiffure, sivyo? Aho kumusaga. Hanyuma kubera ko wabonye ariko araronka abakiriya, uzubona haheze iminsi uwundi yaje agashira agasano hafi yiwe. Siko bimeze? Siko bimeze? Nimba wowe uri kudandaza irengarenga akabona uri kuronka amafaranga, uzubona uwundi aje hafi yawe nawe akadandaza irengarenga. Ndababwira ukuri, nimuzoronka amafaranga amwe, kuko nimba ujya data yamubwiye kudandaza irengarenga hanyuma nawe ugashaka kumwigana uzohahombera. Kubera iki? Kubera yuko uri kuko
ngo wigana abandi, ariko abafise ikibagera muri bo, semeni haleluya, abafise ikibagera canke mu bugingo ntibakora ivyo abandi bariko barakora, ntibabona ivyo abandi bariko barabona, ntibaraba ivyo abandi bariko bararaba, ntibavuga uko abandi bariko baravuga, ariko abafise ikibagera canke bakora ivyo data ariko arababwira gukora. Semeni haleluya. Nico kizobafasha muramiriza. Nico catumye Dawidi mu ijambo twasome Samuel wa mbere 30:9 birivuga ngo Dawidi bashitse mu gisagara ngo basanga abantu bose babatwaye, basanga n'abagore biwe babatwaye, abana babatwaye, asanga igisagara cyose kiriko kirarira. Haleluya. Asanze igisagara kiriko kirarira. Bibiri imbwira ngo Dawidi ngo yikubita hasi na wararira, ariko muri uko kurira yibuka yuko atagomba kurira nk'uko abandi bariko ayayayaya. Semeni haleluya. Nagomba gutangarize nubwo usanga abandi bariko bararira, wowe ntupfa kurira nk'abandi kuko ufise ijambo ry'ihumure, ufise ico data yakubwiye. Nubwo ayayaya abanyumva tuvuge ngo amen imeze neza. Semeni haleluya. Nubwo abandi bariko bararirimba ngo nivyanka tuzosubira ruguru, twe twamaze kumva yuko data yatubwiye ngo aho tuzokandagira hose izoba yaduhaye. Nico gituma tutaririmba nk'abandi ngo nivyanka kuko nibishobora kwanga. Haleluya. Haleluya. Ayaya haleluya. Sinzi umuntu ndiko ndatera intege muri kiro kibanza, ariko nje kukubwira haleluya, nibishobora kwanga kuko data afite icari karabivuga ko ikibazo nuko ugomba kugenda nkuko abandi bariko baragenda, ikibazo nuko ugomba kwifata nkuko abandi bifashe, ikibazo nuko ugomba gukora nkuko abandi bariko barakora. Haleluya. Haleluya. Dawidi ngwashitsaho ha, Imana ishimwe cyane, ashitsaho ha, ashitsaho ha. Haleluya. Ashitse muri ico gisagara cy'Isikuragi ngo asanga abantu bose bariko bararira. Haravuga ati ahantu habaye iki? Harabaza ati abana bose babatwaye, n'ababagore bawe ba Abigayili. Musome Bibiliya hejuru irabavuga amazina, barabagore bashika kuri 4 ngo bose babatwaye, n'abana babo babatwaye, n'ibintu babitwaye, nk'abazitwaye, n'ibitungwa babitwaye, n'amafaranga bayatwaye, n'ibintu byose bagize babitwaye. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Haleluya. Asanze babitwaye, Bibiliya ivuga ngo niyaciye arira nkuko abandi bariko bararira gusa, ariko ngo acahamagara umuherezi aramubwira ngo ngwino hano, hari ico ngomba gukora. Semeni haleluya. Ikintu kizogutuma uramiriza muri runo rugendo, ntuzotegerezwa gukora ivyo wigeneye, ariko hari ugomba gukonsulta. Imana ishimwe cyane. Abafise abakomeye mu by'ubutunzi, iyo agiye guhomba uza wumva agahamagara umuhinga mu by'ubutunzi akamubwira ati none muze jewe ndiko ndaraba ndabona yuko entreprise yanje igomba gutemba, mbega nokora iki? Haleluya. Agaheza kamuhanura. Dawidi nawe birivuga ngo acatumako efodi yera, aravuga ngo nubwo babatwaye, nubwo babikoze. Semeni haleluya. Nitugomba gucika intege, nitugomba kwihebura nk'abatazi Imana, nitugomba kwihebura nk'abadasenga, nitugomba kubivamwo ariko hari ico tugomba gukora. Birivuga ngo acagenda gusiguza Imana. Reka nakubwira ibanga rya mbere, niwe agomba gushishikara, niwe agomba kuramiriza, ntugomba kuraba abantu bazokubwira ngo ntibishoboka, abantu bazokubwira ngo ivyo bintu twarabikoze byaratunaniye, abantu bazokubwira ngo ntuzotera imbere, abantu bazokubwira ngo ntibikunda kuko bafise experience imbi muri byo, ariko niwagenda kubwira Imana, haleluya, Imana izokubwira ibitandukanye n'ivyo abantu bakubwira. Haleluya. Haleluya. Erega Dawidi yaje kubaza abantu bari kumubwira ati natwe twananiwe. Haleluya. None mwibaza yuko bari baje bapfa gutwara abantu barabwira ngo ni we changa no, babanje kugwana barananigwa. Asifiwe Yesu. Haleluya. Babanje kugwana baragirana barananigwa. Iyaje kubaza abantu
kubwira ngo muze natwe twagerageje ariko twananiwe. Rero nta mpamvu yuko twobandanya kugwana. Kubera iki? Kubera yuko twananiwe. Reka mbwira umuntu ari muri kino kibanza, subira kandi ugerageze. Ntiwemere ibyo abantu bariko barakubwira, ntiwemere ibyo abantu bariko baravuga, kuko abantu bazokubwira ngo ntibishoboka, abantu bazokubwira ngo iwanyu nta numwe yarongowe. Rero nawe nta mpamvu yo kugira nta mpamvu, ahubwo ico kubera ciza cikira. Ndabeshe kozi Imana siko bimeze. Abantu bazokubwira ngo iwanyu nta numwe yateye imbere, ariko wewe nukorera kuvyabi iwanyu, kuko wewe wakiriye Imana y'ubushobozi, wakiriye Imana nyene ibintu. Abavyumva tuvuge ngo amena. Nukorera kuvyiwanyu, nukorera iyo uvuka. Abantu ntibifatanye n'iyo uvuka, ntibifatanye n'iyo uva, ariko bifatanye n'Imana wakiriye ingene ingana. Semeni haleluya. Abantu bazokubwira ngo iwanyu nta n'umutegetsi n'umwe ariyo. Reka ndakubwire ku butegetsi bwawe ntibuhagaze n'abategetsi bava iwanyu. Haleluya, 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 haleluya. Ntibifatanye n'ukomeye ava iwanyu. Iwanyu hashobora kuba ata n'umwe ariyo, ariko dufise Imana isumba abategetsi. Dufise Imana. Haleluya. Baje kutubwira uwo yishuriye ideni, ariko nagwa abana babwire turafise Imana. Turafise Imana isumba abategetsi. Rero nibifatiye kuyuva niyuvuka niyukomoka. Hari abantu batanguye kwambara ibirato biga mu windwi, hari abantu babonye imodoka bakuze, ariko wewe uyu munsi uricara mu modoka ukumva ukamanura ikiyo, ukaduza ikiyo, ukongereza climatiseur, ariko mw'abantu b'Imana semeni haleluya. Hari abantu bakuze ariko mw'abantu, abantu bazokubwira ngo ntibikunda, abantu bazokubwira ngo ntibishoboka. Kubwira uyu munsi birashoboka, bivana n'uwo wasiguje, birashoboka bivana n'uwakubwiye, birashoboka. Muvuge amen imeze neza. Semeni haleluya. Birashoboka bivana n'uwo wagiye kubaza. Dawidi wagenda kubaza Imana, arayibaza ngo ma none byukuri aba bantu numvise ibyo bambwiye, none nawe ubivuga kwiki? Haleluya, haleluya. Nawe ugize ubivuga ko Imana iramubwira ngo umviriza peti, fata ingabo ubakurikire, kandi uzogirana, uzobahambye, kandi uzogarukana ibyo batwaye. Semeni haleluya. Bakurikire kandi uzobahambya, kandi uzogarukana ibyo batwaye. Uyu mwaka utararangira ndadekaraye mu izina rya Yesu ngo Imana ikugarurize ibyawe umwasi yatwaye. Imana ikugarurize ibyawe umwasi yatwaye. Uyu mwaka utararangira ndadekaraye au nom de Jésus. Ndavuze mu izina rya Yesu, singomba gusinzira kugira ngo mvugishwe, ndavugishijwe ku buzima bwawe. Uyu mwaka utararangira wakira umugisha wawe da umwasi yagutwaye. Uyu mwaka utararangira wakira umunezero wawe umwasi yagutwaye. Uyu mwaka utararangira Imana ikugarurize. Abavyizera tuvuge ngo amena. Abavyizera tuvuge ngo amena. Imana ikugarurize. Haleluya. Imana ikugarurize. Imana ikugarurize mu izina rya Yesu. Imana ikugarurize. Imana ikugarurize. Hari abantu Satani yivye bafiyanse babo, hari abantu Satani ariko aracereza. Imana ikugarurize mu izina rya Yesu. Imana ikugarurize. Ndatangaje muri repentance ngo uyu mwaka utararangira Imana ikugarurize ibyawe mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Imana iramubwira ngo kenda kandi uzobigaruza. Haleluya, haleluya. Abantu benshi bariko baracika intege, hari hageze ko bagarurizwa. Abantu benshi bariko baradebukirwa, hari hageze ko bagarurizwa. Ariko muri iki gihe nyene niho abantu benshi bariko barabivamo. Mwene data ramiriza
kuko ni iki gihe cyo kugarurizwa ibyawe. Ramiriza, ni iki gihe cyo kugarurizwa ibyawe, si igihe cyo kubivamo, ariko ni igihe cyo gushishikara, ni igihe cyo kuramiriza, kuko n'akanya gato gusa ugashikira ibyawe. Semeni haleluya, semeni haleluya, semeni haleluya, semeni haleluya. Ramiriza, ramiriza. Abantu benshi bariko barabivamo. Haleluya. Rero ndagomba ngo mwihe igicapo. Dawidi asohotse imbere y'Imana, Imana imubwiye ngo ngo komeza, ngo kandi uragirane, urabigaruza. Mwiyumvire, semeni haleluya, semeni haleluya, semeni haleluya. Mwiyumvire, abagabo bose 600 ntibagiye imbere y'Imana, no, ariko abagabo bose 600 bahagurukanye na Dawidi. Imana ishimwe cyane. Dawidi asohoka hanze yuzuye umunezero, arababwira ati maze munabari njema, nuko data tubwiye ngo umwaka utararangira ibyacu turabigaruza, nuko data tubwiye ngo tubakurikire turabigaruza. Abantu bose baravyemera, abantu bose baravyumva, baravuga ngo ni kweri, reka dukuruke tugende. Bafata inzira baragenda, ariko bagera ku mugezi Besori. Bahagurutse bafise icyo data yababwiye, bahagurutse bafise ijambo data yababwiye, ariko bageze ku mugezi Besori. Vuga ngo benshi bageze kuri Besori, benshi bageze kuri Besori. Semeni haleluya. Bageze ku mugezi Besori. Imana tubabarire, Imana tubabarire, Imana tubabarire, Imana tubabarire. Haleluya, haleluya. Nababwiye ngo kuramiriza bitandukanye no kubandanya, kuko kuramiriza ni gihe haba hari ikibazo imbere yawe, ukumva nta mpamvu yo kubandanya, ukumva nta mpamvu yo gushishikara. Ariko nje kukubwira, nimba hari icyo data yavuganye n'ubuzima bwawe, ugomba gushishikara, ugomba kubandanya, ntucike intege. Haleluya. Ndiko nabwira umuntu ari muri kino kibanza, ndiko nabwira ishengero ry'uyu munsi, kuko iri jambo ry'Imana rizoshika kure hashoboka. Ndiko nabwira ishengero uyu munsi, mu ishengero abantu benshi bariko barabivamo, abantu benshi bariko baratandatanya, abantu benshi bariko bararuha, kandi bari bageze ku kanyuma. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka nababwire, umuruho w'ubuzima uri kuratuma abantu benshi bananiwe, guhangayika. Ibintu byose byaraduze, ibintu byose birazimvye, abantu bariko barahangayishwa n'ubuzima. Ariko nagomba nakubwire, iyo ni Besori iri imbere yawe, igomba kukubuza kuramiriza, igomba kugutuma usubira inyuma. Abagabo 200 bose barananiwe kubw'umugezi Besori, baravuga ngo nitwojabuka, barahagarara. Ariko Dawidi wewe, kuko yari afise icyo data yamubwiye ngo genda, kandi uzobazana, kandi uzobigaruza. Ntiyacibwa intege na Besori, ariko araramiriza. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Umuruho, umwitwarariko w'iby'ubuzima. Haleluya. Intambara zo mu ngo ziriko ziratuma abantu bananiwa. Umuntu yararongoye, arongorana n'umugore cyangwa umugabo wiwe, babanye neza, ariko uyu munsi Satani yivanze mu rugo, nibakimenye yuko bakijijwe n'ivyo Imana yababwiye byose barabirenze. Uyu munsi benshi bariko barabivamwo. Ariko nje kubabwira abamama bapapa, nimuramirize, nimuramirize. Hasigaye gatoya tukagarurirwa ibyacu, tukagarurirwa ibyacu, ivyo umwansi yari yaze, ivyo umwansi yari yatwaye. Ntucike intege. Semeni haleluya, haleluya. Ubukene, bene data, ubukene buri buragatsindwa mu izina rya Yesu. Ubukene buriko buratuma abantu ubukene buragatsindwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ubukene buriko buratuma abantu batubwoko. Umuntu akakubwira ngo kora amanyanga kubera nyene amaso muyanda, akakubwira ati umviriza ibintu bimeze uku, kandi
prendre warese kubera ubukene ukavuga ngo nzokwihana ejo. Ubukene. Haleluya. Haleluya. Ubukene. Ubukene bantu b'Imana. Abantu bariko baravuga ngo utabeshe nasumira umwana kubera ubukene. Umuntu waheruka kijijwe, umuntu waheruka ari muri nk'ahandi, umuntu waheruka ari mu ishengero ari umuririmbyi w'imbere, mugabo wagenda kuraba gutya ugasanga niwe mu escrow wa mbere asigaye muri kino gisagara ca Bujumbura. Bakubwira ngo naka ati ujya murazinanye none ujya muzinanye gute none ujya se umuntu w'Imana ati ni umuntu w'Imana wa urazi ubu escrow afise. Abantu b'Imana nibo ba escrow wa mbere uyu munsi kubera ubukene butumye abantu bariko barabivamo. Imana tubabari. Haleluya. Haleluya. Ariko kandi si n'ubukene gusa, n'abafise amafaranga mutumisha, n'abafise amafaranga uyu munsi barajyaraguye. Tufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Abafise amafaranga burya rero ni kibazo. Ibaze kugira amafaranga bigaca bituma nyene ngomba kugacishamwe nyene sinagateba ko cyane. Ndabizi mwarabibonye sivyo? Hari muri mazi imisi icikana kuri uru rubuga ngurukana bumenyi. Rero hari ibintu bimwe tutamenya. Abantu b'Imana rimwe uvyumva nyene vyararenganye vyarataye igihe. Hanyuma ngeze ku kazi numva abantu bose baguma bavuga iryo zina ndabaza none iryo zina rya kiziki byahabaye iki? Ni umuntu muramuzi nuwe nyene muriko muravuga. Hanyuma nshaka kwitaho kumenya ivyo bintu ivyo ari byo biriko biravugwa. Hanyuma ndavyumviriza numva nibara ryaguye. Ntabwo ariko vrema. Ariko ugiye kumva uza gusanga mu bantu bose bakoze bijya byaha nta muntu ahoba yarimo. Bara abakenyezi b'abategetsi b'abashefu b'abakuru bakomakomeye hiyo hejuru abagenerale n'ibiki ugasanga nibo nyene bari muri ivyo bintu. Ariko ndiyumvira none babikoreshejwe n'ubukene, babikoreshejwe n'inzara, babikoreshejwe ni kandi muri abo hari abantu muri bo harabusanga bitwa ngo n'abakristo. Sivyo? Rero sivyo muri biriya bihugu gusa no ngahi wacu biriho. No ngahi wacu bigize biriho. Mwishengero biriho. Aho umuntu agenda akabikora hariya hanyuma akaza gahagarara ngaho imbere agahagarara mu maririmbyi kandi azi neza ko yagize yabikoze. Iyo bitaja kuja habona nta numwe yari gupfuye amenye ivyo bintu. Rero ngomba kuvuga iki kintu. Hari hageze yuko ugarurizwa ivyawe ariko besorira imbere yawe. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Niri jambo nakuzaniye umunsi tugiye gusenga. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga. Haleluya. 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 Ndagomba kukubwira ubundi Dawidi yashitse hajya ahantu avuye ku rundi rugamba. Turi kumwe tuvuge ngo amen. Ndiko ndarangiza. Dawidi yavuye hari ahantu avuye ku rundi rugamba ntiyarayorohewe. Bafata urugendo bagenda muri bene data turiko tuja mu ijuru kandi uru rugendo nagomba ndabatangarize. Imana idufashe cyane. Haleluya. Nagomba ndabatangarize nijya jambo natanguriye ko umunsi wakizwa ubundi wari udekraye urugamba. Hari abantu bibaza ngo urugamba rwari rurangiye. No, ariko urugamba ntigwari rurangiye, ahubwo umunsi wakiraga kiza niwo munsi wari utanguye urugamba bwo kugwana na Satani n'isi n'umubiri, kandi ubwo ntiruzopfa rurangiye utavuye muri uyu mubiri. Imana idufashe cyane. Nico gituma nje kukubwira nubwo abagabo amajana ane bajabukanye na Dawidi suko bari borohewe, ariko nabo nyene bari barushe, ariko hamwe no kuruha bashishikara kuramiriza. Nagomba ndakubwire ngo ibiturusha birahari, ibitutera ubwoba birahari, ariko turahamagarirwa kuramiriza kuko uwo turi kumwe asumba ubukomezi uri kumwe nabo. Uwo turi kumwe asumba ubushobozi uri mu bisi. Nico gituma ndaguhamagarira ngo
komeza uramirize. Haleluya. Burya agenda arangije mwanya uraheze. Benshi bageze kuri Besori kandi kujabuka nakanya gato, ariko benshi barananiwe, benshi bariko barasubira inyuma. Mbega uri mu bahe bantu? Uri mu bariko barasubira inyuma canke uri mu baramiriza? Sinzi Besori iri imbere yawe, sinzi ikibazo kiri imbere yawe, ariko uyu munsi nagomba ndakubwire ngo ikibazo ntikizopfaho. Besori ntiyavuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Besori ntiyavuyeho, ariko n'ingabo zaramirije. Haleluya, haleluya. Ndiko ndabwira umuntu ari muri kino kibanza yumva acitse intege, yumva ivy'isi bimurambiye, yumva aremerewe, akavuga ati none bimaze iki kuba mu ngoro y'Imana? Bimaze iki gukizwa? Bimaze iki kuba mu bantu b'Imana? Nagomba ndakubwire, ramiriza, kuko hasigaye gatoya gusa ukagarurizwa ibyawe bikagaruka. Benshi bariko bananirwa bageze kuri Besori. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari hageze ko wubaka, warihanganye imyaka 40 n'iyindi, ariko ijoro rimwe gusa ubuze amavuta yo kwisiga, uhuye n'umusore arakubeshe ukabikora, warihanganye imyaka 30. Hari hageze ko uronka umufiyana. Kumbure uyo muntu ariko aragutesta, kumbure ariko aragupima arabe yuko mbega yonyemerera, mbega yovyemera, nawe ugaca uvuga ati reka none ngirene. Yavuze ngo umuntu akararana n'umugabo, araramukubita, arararagirane, hanyuma ati birasumba kumubura. Siko avuze ngo birasumba kumubura. Birasumba kumubura, birasumba kumubura nyine. Ariko ca wiyumvira, hari hageze kugira ubugeni, aho wo kwihagaze kukavuga ati jewe mugabo ukaza wumva ati none gasha abasore barabuze ni atari abasore barabuze, rero nzokwihana. Uzokwihana, 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 ariko uyo azoba agiye agucishije mu ijisho. Muzo murabe 90% y'abantu babana y'abantu babana bagira ubugeni n'abantu bataba barahuriye muri ivyo bintu. Bamwarabikoze bantu b'Imana, ndiko ndababwiza ukuri, nta mahoro, nta security, nta buzima. Ca wiyumvira, warugeze ahantu yagira gupropose, yagira kubwire ijambo ti nukuri dutegura ubugeni tugende mu rubanza, hanyuma ngo abagabo barabuze ngo sinomwankira. Ni umwankira, ureka kumwankira umunsi ukazobirira ubuzima bwawe bwose. Bakobwa ba jeune tungana, turi kuri Besori, benshi bariko barananirwa kuri urwo rugendo, benshi bariko barananirwa, benshi bariko barananirwa. Nababwiye n'uyu mugabo ariko aravuga ngo mwisi uyu munsi hari igihe babikora bibaza ngo ntibizomenyekana, ariko uyu munsi na jewe ndi mu Burundi ndababona, ndabumva bakavugangwa. Wewe urashobora kuba uri kurabikora bibaza ngo ntibiboneka, ntawe bazohurira, ntibazobimenya. Pastori wawe ashobora kutazobimenya, ariko Imana irabimenya. Imana iragirane, irabimenya. Abarundi nabo baca baravuga ndangiza nguheza guhemuka, ibigori bikagirane bikera.
neza nubwo bigoye. Uwundi nawe ndangirize kuri kano gakuru ngo umugabo yarashonje asonzana n'umugore, hanyuma mugabo hirya hakaba hariho umurima w'ibigori. Inzara ibakubise avuga ati none dupfire mu nzu vrema. Baca bafata umugambi, umugore abwira umugabo ati mugabo ni wowe urinde, tora agashashe basi ugende muri ujya murima w'ibigori nubwo vyeze, ukate na bitatu basi uzane dupfume duhekenya ibigori, hanyuma tube turamaze kabiri. Turi kumwe tuvuge ngo amen. Turi kumwe tuvuge ngo amen. Hanyuma umugabo ati yo nama niyo tereka ngende. Aca hengera ku mugoroba ahitana agashashe arasoboka aragenda. Hanyuma mundabe, hanyuma ashitse muri wa murima afata ukuboko agira ngo yamure ikigori. Mugabo mpemu yera muri we aramubwira ati ariko vrema none ubu nyene ugomba wibe, ubu nyene wibe nyene. Anigana urumva ameze gutya, anigana n'iryo jwi ririko riramubwira ati reka kwiba, reka yewe Yohani, reka Jama, reka gezaho. Yaniganye kera n'iryo jwi aratinda araryumvira, avuga ati nta kundi ndatsinzwe. Asubiza ukuboko hasi asubira inyuma arataha. Ntiyamenya yuko nyene uwo murima iryo joro nawe yari yavuze ati nanje uyu munsi sindyama, reka nje kuraba abantu bama batwiba ibigori. Yari yibunza ahantu kure ariko araraba aravuga ati kumbe ni Jama arahoraza, kumbe niwe. Mugabo ararereka ko yotwara ikigori arabura. Urumva ukuboko kumeze gutya, ariko anigana n'ijwe ati none ndagitware ndakireke. Nyene umurima nawe ari hariya ariko araraba aramwitegereza, abona arasubiye inyuma atakigora atwaye, kumbe siwe. Aca arataha aca abwira umugore wiwe ati mada ngwino hano ndakubwira igitangaza. Ati burya bwose twahora twimbura tutazi abantu badusengera. Ati nagiye mu murima ntibona ko naraye mu murima te. Ati nagiye mbona Jama ari hariya muri uriya murima. Ati kumbe Jama ari n'umugore nibo bahora baza gusengera imirima yacu kugira ngo yere. Ati namubonye ameze gutya atari karasenga ariko aravuga ati Mana hezagiriwe murima. Kumbe ntiyamenya ko nawe ariko aranigana n'ijwi mbwa ati ntiwibe reka ntiwibe. We bacabwira ati reka ati urumva, ati numvise nezerewe, kumbe nibo bahora baza gusengera imirima yacu. Acavuga ati rero reka ndakwereke, terura ishashe umufuko, terura umufuko tubashire. Mu gatondo azabona umufuko w'ibigori uje wuzuye, arabwira ati hodi. Arabwira ati twari tubazaniye uno mufuko w'ibigori kuko hari ibanga twamenye, kumbe igihe cyose nimwe musengera imirima yacu kugira ngo yere. Semeni haleluya. Uheza guhemuka ibigori bikera, iyo aja kuciba yari gukubitwa inkoni, ariko yemera kuramiriza mu nzara. Nico catumye hamande ibigori bitatu yari gutwara bamuzaniye umufuko w'ibigori. Reka ndakubwire, niwaramiriza ivyawe bizoza vyuzuye. Ikibazo nukuri kugwiraho wari ugereye kuronkera impera. Mwami Yesu abahezagire. Nimuhaguruke dusenge. Ni bande bariko barasengera imirima y'abandi. Reka Imana ishimwe. Niri jambo ry'Imana nenda kuzaniye. Sinza hugeze beso riri imbere yawe, ariko ntuhemukire umuremyi wawe, ntuhemukire uwakuguza amaraso y'igiciro, ntuhemukire uwagucunguje amaraso y'ubuzima, ntuhemukire umuremyi wawe. Icatumye tubaho kwari ukugira ngo tubeho tutacinezereza, ariko tubeho tunezereza uwagize nte, wadupfiriye akatuzukira. Zangura ibiganza vyawe.
sinzi icyo uri kurasengera muri uno mwaka, sinzi icyo uri kurabwira Imana muri uno mwaka, sinzi icyo uri kurabwira data, ariko ndagomba kukubwira ngo banza wisuzume nimba ari aho wahemutse, nimba ari aho utaramirije, ubanza ubwira Imana ngo Mana ndakwinginze subira kandi ungwize ku imbabazi zawe, subira kandi ungirire imbabazi. Ndagomba ni muri hano uzamura ijwi ryawe utanga urusengo uvuge ngo Mana yawe cyari iki gihe nyene cyo kwishugwa, cyari iki gihe nyene cyo kubona inyishu z'ibibazo byanje, cyari iki gihe nyene, ariko hari imigezi besori, hari ubukene, hari ingwara, hari n'ibindi.